ndetse kandi kubiyegeza mu kiganiro menya ukuri, ikiganiro kibafasha gutahura ibitandukanye twibaza tugatanga inyishu zitandukanye, ariko Bibiliya ikabiduhereza umurongo buhoro buhoro dushobora gukurikiza kugira ngo turonke inyishu kuri ivyo bibazo bimwe biba bigoye kandi bikatugora itahura. Tumazigezwe turiyumvira ku majambo agumye yo mu isezerano rya kera, cyo twita les paroles difficiles de l'Ancien Testament. Uno munsi tuzakuganira kubijanye n'imirongo yo muri Bibiliya womenga iratera intege ivyaha kanaka nko kubesha canke kwiba, ariko kandi tuzi ko ari Imana yera, ari Imana idakubita igishi caha, kandi Bibiliya tukaba tuyita ngo ni Bibiliya yera. Ariko imirongo imwe ukamenga Imana yarishigikiye ukubesha canke yarishigikiye ukwiba. No munsi yo tuza kuraba ingene Abisirayeli igihe bari muri Egiputa bariko bararondera kuvayo, Mose yabwiye Farao ko bashaka gufata urugendo rw'imisi 3 kandi bari bagiye mu gihugu c'i Kanani. Ahandi naho turabona basahura abanyegiputa bakabatwara ivyabo. Mbega Imana iratera intege kubesha, iratera intege kwiba? Mbega rimwe na rimwe turashobora kubesha canke kwiba kubera impamvu kanaka zumvikana? Mu mwanya mutoje dukurikirana kino kiganiro kiza kudufasha guca umurongo kubijanye n'ingeso cyo twita ethique. Je ndagishikiza ni Pasteur Nikiza umwanya cyo tubandanye. Reka tujane twese hamwe ibitabo ca Kuvayo cije 3 ku murongo wa 18 havuga ngo nabo bazokumvira kandi uzugende ku mwami wa Egiputa mwe n'abashinga ntahe b'Abisirayeli mumarire muti Uhoraho Imana y'Abaheburayo yaratwiyeretse, none turakwinginze turekure tuje mu bugaragwa tugende urugendo rw'imisi 3 kugira ngo tuze dushikanire Uhoraho Imana yacu ibimaze. Umuntu asomye uyu murongo ashobora kwiyumvira ati mbega Mose yarabesha canke Uhoraho yatumye Mose kubesha? Ko bagiye gusaba Farao ko barekura kugira ngo bagire urugendo rw'imisi 3, mbega ntibari ko barabesha? Ko intumbero yari kuja i Kanani. Ni kenshi duhura tuja mu ma situation mu bihe kanaka, umuntu akavuga ati aha ni Imana irabibona, aha ntegerezwa kubesha kuko na Mose yarabesha. Rimwe na rimwe Imana irugura ukajyango tukabesha, ugasanga imirongo imwe twishimikiza ni nk'uyu murongo duhejeje gusoma. Ariko nashaka dufashanye gato ari gutahura uyu murongo. Turazi yuko Imana akabemera kawe gatunganye kandi kera, atana hamwe ishobora gushigikira icaha, rero ntihinduka mu kamere kayo. Uyu murongo dukwiye kutahura neza ico wasobanura. Mu byukuri Imana ntiyari kwirabesha na gatonya. Iyo Farao yemera vy'ukuri yuko bagira ugo rugendo rw'imisi 3, nta nkeka bari guca barugira ugo rugendo rw'imisi 3, kuko Bibiliya idusaba kumvira abarongozi. Iyo Farao atanga ugo ruhusha rw'imisi 3, bari kugenda bakongera kandi bakagaruka. Kumbure mu nyuma bakongera bakamusaba ikindi kintu mu nyuma. Umwanditsi yitwa Walter Kaiser asanzwe ari umuhinga mu isezerano rya kera avuga ati mu vy'ukuri iyo Mose aza kumvira Imana yari yateguye canke Imana yari yifuza yuko buhoro buhoro igenda yorosha umutima wiwe, aho Mose asaba ikintu kimwe maze Farao agikoze Uhoraho agasaba ikindi, mu nyuma yagikora Uhoraho akamusaba n'ikindi. Nivyo ko natwebwe niko Imana igenda iturera buhoro buhoro. Rimwe rimwe iradusaba ikintu gitonya twagikora ikadusaba kinini. Farao Imana iramuhana, ariko suko ihimbagwa n'umunyavyaha. Imana ntihimbagwa n'urufugo umunyavyaha. Inyuma y'imyaka 900 Abisirayeli bifuza kuva aho bari barasabagirijwe mu bindi bihugu, tubona hari umwami atandukanye na Farao yitwa Kuro. Uwowe arumvira Imana akarekura Abisirayeli bagasubira mu gihugu cabo bari barirukanywemo. Ariko Farao suko abikora. Imana itangura imusaba akantu gatonya, ariko agaca yugara umutima wiwe bwose. Hano rero si Imana ari kwirabesha, ahubwo ni Imana yashaka kuzirasaba Farao ikintu gito gito, uko agikoze mu nyuma Imana ikamusaba ikindi. Hari ikindi gihe dusanga Imana umenga yatanze ubutumwa kanaka, mbwo ubwo butumwa ntibukwiye bwose. Imana ntiyabeshe mugabo amakuru yarungikanye umuntu ni magufi si yose, naho nyene Imana ntibibesha.
ibi rero tubisanga nko muri Samweli wa mbere igice cya 16 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa kabiri. Ni inkuru bamwe basanzwe bamenyereye. Imana yari yifuza gusubiriza Sawuli nk'umwami, ikamusubiriza agahungu gato kitwa Dawidi. Ntivyari vyoroshe ko Samweli asuka amavuta ku mwami mushasha hawundi akiriho. Ivyo vyari kumutera ibibazo bikomeye cyane vya politike kandi akasiga n'ubuzima bwiwe. Musanzwe muzi yuko Sawuli yakaze ishavu gose cyane, azobara imyaka n'imyaka ahiga Dawidi, ariko igihe asigwa ntiyigeze abimenya. Igihe Imana imutumye, Samweli yarabwiye Imana ati, mbega uhoraho ntuzi yuko Sawuli yo navyumva yonyica? Imana yabwira Samweli ati, genda uvuge yuko ugiye gushikanira Imana ikimazi. Maze Samweli acagenda mu gisagara i Betelehemu aho Isayi asanzwe abana bahungu biwe. Hari abakuru b'igisagara bose baca baza kuko Samweli yari umuntu akomeye, baca baza bagashuka baduka ati, mbega mukozi w'Imana muzanye n'amahoro? Samweli ati, nzanye n'amahoro, nze gushikanira Imana ikimazi kandi namwe bwenda batumiye kuri ico kimazi. Muvyo ico kimazi Samweli yaragitanze, ariko ntiyababwiye amakuru yose, yababwiye amakuru make. Imana irifuza ko tugira ubwenge, niturongora ngo tubeshe, ariko rimwe na rimwe mu bibazo kanaka hari yifuza ko dutanga amakuru make kubera uwo muntu ari imbere yacu umutima wiwe udashobora kwakira ubwo bugombe bw'Imana, canke umutima wiwe uri mu bwansi budasanzwe kubijanye n'umugambi w'Imana. Aho rero dusanga Samweli atanga amakuru make atari mu bubeshi mugabo atagutse. Aho nta bubeshi baburimwo, haba harimo ubwenge bw'Imana. Nizere yuko bino biganiro byabafashije kubona yuko Imana itari kwirashigikira icaha, ariko ari gutahura neza iyo mirongo icivuga. Mu mwanya w'imbere cyo turabingena Abisirayeli basahuye, iryo jambo ariko rivuga basa n'abasahuye abanyegiputa mu kubaka inzahabu n'ibindi bikoresho igihe basohoka bava muri Egiputa. Mbega Abisirayeli barivye? Mbega uhoraho yarashigikira ko Abisirayeli biba basahura abanyegiputa? Mu mwanya cyo tubandanye. Turabundi murongo womenga Imana irashigikiye ko Abisirayeli biba ababanyi babo b'abanyegiputa ryajoro igihe basohoka bava muri Egiputa. Kuva 12 umurongo wa 35 n'umurongo wa 36 havuga ngo, Abisirayeli bakora nk'uko Mose yavuze, basaba abanyegiputa utugeregere tw'ifeza n'utw'izahabu n'imyambaro. Uhoraho aha abo bantu kurabwa neza n'abanyegiputa, babaha ivyo babasavye. Uko niko binyagiye abanyegiputa, uko niko binyagiye abanyegiputa. Igihe Imana yavuga yuko uruvyaro rwa Aburahamu ruzoba abaja mu gihugu cy'Egiputa kumara imyaka 400, ni hariya mu Itanguriro igice 15. Ariko kandi Imana nibwira sokuruza Aburahamu yuko abana biwe bazovana muri Egiputa ubutunzi bwinshi. Imana yongera bisubiriramwo Mose mu ntango z'umuhamagaro. Hano ijoro basohoka barasavye abanyegiputa. Murabe ijambo rikoreshwa hano, basaba abanyegiputa utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu n'imyambaro. Ntibabivye, barabasavye. Nashaka mutahure neza yuko iri jambo atanamwe risobanurwa yuko harimwo ubugunge kanaka, harimwo umutima wo kubiba. Hari ikintu cabaye inyuma y'ivyago bingana uko tuzi vyatwaye ubutunzi n'iki n'imirima, vyatoteje abanyegiputa imitima yabo ikagira ubwoba. Harabaye ikintu c'igitinyiro kidasanzwe abanyegiputa bageze ku Bisirayeli no kuri Mose. Barubaha uburongozi bwa Mose mu buryo budasanzwe. Yari umuntu Abisirayeli bose batinya, kuko batahura ko Imana iri kumwe nawe isumba igirwamana vyose vyo muri Egiputa. Hari ubwoko bwa Abisirayeli butangura kubahwa no kurabwa neza nk'abantu bari kumwe n'Imana, ku buryo dusanga yuko n'umunsi bava muri Egiputa ngo abandi banyegiputa batari bakeya ngo bajanye nabo. Rero ugukunda abanyegiputa bahaye ubutunzi bwabo Abisirayeli, harimo ikiganza c'Imana ciza, harimo ingene ubushobozi n'ibitangaza Imana yakoresheje Mose muri Egiputa maze ikazigama ubwoko bwayo, vyatumye Abisirayeli baronka ikibazo kidasanzwe mu mitima y'abanyegiputa. Gutyo ni Imana yashoboje abanyegiputa gutanga bavyigombeye babishatse
ubwo butunzi buhereza abisirayeli. Mwibuke ko abisirayeli bamaze imyaka bakorera abanyegiputa batabahemba, nta ngero n'imwe abisirayeli bageze baronga. Abanyegiputa nta nkeka bariyumvira yuko abisirayeli babereye ikintu kanaka nk'impera y'imyaka n'imyaka bakoreshejwe mu buje bwo muri Egiputa. Hano rero bitubwira yuko bahereza kandi vyinshi, barabahereje ubutunzi kumbure busesekaye burenze n'ingero bari gushobora gukorera igihe barabaja babakoresha ibikorwa vy'uburetwa. Dusanga rero yuko Imana yarashumbushije abisirayeli imyaka bamaze bakora tangero bafise, mbere irabasesekariza mu rukundo rwayo no mu kugira neza kwayo, ku buryo biravye wamenga barasahuye abanyegiputa. Bamwe barabizi abacuruzi, hari igihe ikintu wakiranguye amafaranga 5,000 ukazibona umuntu aje kugurira tuvuge amafaranga 100 wakiranguye amafaranga 5,000 urayakira. Bamwe habatayakira bati nukuri aya mafaranga narengeye gose cyane ayo naranguye, ariko hari igihe umenga uwo muntu uramusahuye n'igihe ayatanza vyishakiye kandi aguze ico kintu, mugabo kubera arenze gose ayo we wakoresheje ukamenga uramusahuye. Hano rero Abanyegiputa baraba neza abisirayeli ku buryo babahereza ubutunzi bwabo mu buryo womenga barabasahuye, ariko mu vy'ukuri abisirayeli ntibigeze biba na gatoya, ahubwo tubona ko vy'ukuri Uhoraho agira neza. Uhoraho arazi kuraba n'ibihe vyacu vy'imibabaro, kandi mu gihe gikwiye agashobora kudushumbusha. Nizeye ko amajambo yabafashije, mukaba mufise ikintu mutwandikira kibasoba mu bijanye n'isezo rya kera, mushobora kutwandikira kuri 76 592 886 76 592 886. Je nakubashikiriza ikiganiro ni Pasteur Nikiza, tuzosubira ubutaha. Shalom.